Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri. President Ndayishimiye mu bwoba bwinshi nyuma yuko yumviye amakuru yuko M23 yoba igiye gufata Uvira, aho amakuru adushikira avuga yuko M23 yoba ifise umujinya mwinshi cane bivanye nuko Uburundi bwarungitse abasirikare babwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gufasha igisirikare ca FARDC, insoresore za Wazalendo ndetse na FDLR yasize ikoziho nyabwoko mu Rwanda. Kuri ubu ngubu M23 kabivuga yuko Uburundi butageze ngo bukure ingabo zabwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibigiye kububaho ari ibintu bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba bwinshi. Hari inama y'abajenero yaraye ibaye, ni inama iraba ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoha ubufasha bukomeye abasirikare bakomeye cyane b'u Burundi barungitswe muri Uvira bivanye nuko abona ko intambara zakomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye asobanura yuko atigeze atekereza yuko canke ngo yumvire yuko intambara zishobora gukomera ukuraho kuri ubu ngubu, aho abona yuko igisagara ca Bujumbura kigiye kwadukirwa bivanye nuko Uvira M23 iramutse iyifashe ata kintu kongera guca ku mupaka kivuye muri Kongo kinjira mu Burundi. Kuri ubu ngubu aho abona yuko ibintu byose byaba biyangaye. Umupaka w'u Rwanda n'u Burundi urafunze, imipaka ya Kongo yoba ifunze, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye aho abona yuko yabaguye mu isanganya mu gihe igihugu ciwe muri kino gihe kiri mu bukene bukabije cane, atagitoro, atavyankenerwa ndetse n'ibindi byose, aho abona yuko ivyinshi byavaga muri Kongo byaca bizibirwa n'uwo murwi wa M23. Ku munsi w'ejo M23 yasabye Burundi gukura ingabo zabwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku mahoro, ngo n'ivyanka bizakorwe ku mbaraga zikomeye cane mu guha amasomo izo ngabo z'u Burundi. Kuri ubu ngubu turaza kubabwira amakuru akomeye cane avuga ingabo z'u Burundi nyinshi zahejeje kurwa mu mirwano uvaho M23 yafatiye Sange ikaba igeze mu bice vyegereye Uvira na neza bitegeye igisagara ca Bujumbura, aho kuri ubu ngubu ubwoba bwinshi bwabandanije kwimonogoza mu bategetsi b'u Burundi babona yuko ibintu bigiye gukomera kurushaho, mu gihe Uburundi kuri ubu ngubu bivugwa yuko uri mu kaga gakomeye cyane. Muri ano makuru byose rero turagenda turabigaruka ko tubabwire ukugene M23 iriko irakorera kabi kabishe abasoda b'u Burundi. Turaza kubabwira ibijanye n'imiryango y'abana b'u Burundi bariko baragwa muri Kongo, ukugene ibabaye cane kandi ishavuye. Tuze no kubabwira ico bamwe n'abandi bariko barabivugaho ico bikoze, bamwe n'abandi babona yuko iyi ntambara igiye gusambura Uburundi bimwe vy'iteka bivanye nuko M23 icimara gufata Uvira Uburundi butongera koroherwa na gatoyi, kandi M23 nta zindi mpuwe yongera kugirira Uburundi, kuko M23 yatanze umwitangirizwa igasaba Uburundi gukura ingabo zabwo vyihuta muri Uvira. Bitabaye ivyo M23 ikaza kubikora kandi haye abarundi isomo. Nkuko nari mpejeje kubikubwira byose, reka tubigaruke ko, reka dutangurire ano makuru muri Sud Kivu, aho abasivile bishwe kandi abandi baranyuruzwa. Mikarati igisirikare c'u Burundi casubiriye kwagirizwa na M23 kuko amakuru adushikira abivuga. Bukavu kuwa ndwi Kigarama mwaka 2025 umutekano warahungabanye bikomeye mu mpera z'iyindwi mu ntara ya Sud Kivu, aho igitero cagirijwe abasirikare b'u Burundi cakozwe ku basivile bavuye mu isoko rya Bijombo. Ni mu gihe abanyagihugu bariko barahunga kandi ivyagiriji bikaguma vyiyongera. Intambara hagati
ya AFC M23 FARDC n'igisirikare c'u Burundi yarasubiriye gusutama naho hari amasezerano y'amahoro aheruka gusinyirwa i Washington. Mikarati, abanyagihugu b'abasivile 4 barishwe abandi baranyuruzwa ku bwinshi, abarenga 100 baraburirwa irengero. Amasoko menshi atandukanye avuga ko kuwa gatandatu abasirikare b'u Burundi bakoze igitero mu gice c'Imikarati ni muri teritwari ya Fizi, bagatera abanyagihugu bavuye mu isoko ya Bijombo iri muri teritwari ya Uvira. Umwe mu barokotse yahunze aja Mikenge arigana ati twari tuvuye kugura umunyu, isabune, amavuta, isukari, tugeze Imikarati duhura n'abasirikare b'u Burundi baradutera batwaka ivyo twari dufise kandi banyuruza abantu benshi cane abakenyezi. Avuga ko umukuru wabo basirikare yategetse ko abagabo bicwa, ibikoresho bikanyagwa. Abahazarendo bavuga ko abantu 45 bagizwe ahanini n'abakenyezi boba bapfungiwe mu kigo c'igisirikare c'Imikarati. Nta kintu na kimwe amaleta ya Kongo n'u Burundi yari arashikiriza gushika mu gatondo co kuri uyu w'Imana twaraye dusozereye. Abagira neza bazibuwe kurusha. Ibiro vy'abagira neza vyari vyaramaze gutabaza ko bifise ingorane zo gushikira ahari ibifungurwa n'imiti iminembwe kubera bazibiwe n'igisirikare c'u Burundi kubw'amasoko yo muri ako karere. Uko kuzibira amayira yose gutuma cane abanyamurenge badashobora gushika Ibijombo, bigatuma ibiciro biduga cane, nk'akarorero umunyu ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho FDNB ihagaze, umuvugizi wa FDNB igisirikare c'u Burundi General Major Gaspard Baratuza yemereye BBC ko abanyamurenge bazibiwe mu bice birimwo abansi. Birumvikana ko abaja kugurira abansi ibifungurwa bazibirwa. Abarundi baba mu mahanga baratanguye imyiyerekano. Ishirahamwe ryo muri Amerika Mahoro Peace Association rigizwe n'abanyamurenge baba mu makungu riramaze indwi nyinshi ritunganya imyiyerekano ryiyamiriza amabi y'igisirikare c'u Burundi kandi risaba ko kiva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Indege y'igihugu yararashwe na Twirwaneho. Kuri uyu munsi nyine indege ntoya ya leta ya Kongo yararashwe n'umuhari Twirwaneho ugizwe ahanini n'abanyamurenge bafatanije na AFC M23. Iyo ndege yaguye mu kiyaya ca Tanganyika. Iyundi nta bitigiri vy'abahasize ubuzima biratangwa. Intambara zikaze mu kiyaya ca Rusizi kuwa gatanu. Intambara zikomeye zaradutse hagati ya AFC M23 na FARDC zifashijwemwo n'igisirikare c'u Burundi hamwe na Wazalendo na FDLR. Amakuru ava i Ruvungi avuga ko indege y'intambara ya M23 yarashe imodoka ya FARDC irahitana abantu. FARDC ivuga ko yasambuye indege y'indwano ya M23 kandi isambura ikimodokari c'intambara Ingomo. Ibisagara vyinshi Ruvungi, Mutarure, Rubarika, Katogota, Kamanyora vyarahungabanye. Abanyagihugu bahungira Isange
Kiriba n'akarere ka Rusizi mu Rwanda mu ntara y'Uburengero. Intambara zikaze zarasubiriye kwimonogoza mu karere. Ibi byose biriko biba mu gihe RDC n'u Rwanda baheruka gusinyana amasezerano i Washington agamije kugabanya indyane ziboneka mu karere. Twababwira ko ariko intambara iracuzuyemwo ingorane nyinshi. M23 umuhari w'abagwanyi b'abatutsi wasubiriye gufata ibirwanisho muri 2021 urwana na FARDC ifashijwe n'abasirikare b'u Burundi barenga 10,000 hamwe na Wazalendo. Kinshasa yagiriza u Rwanda gushigikira M23 umurwi ubu wiyunze na AFC, ihuriro ry'abanyapolitike n'igisirikare rirongowe n'uwahoze arongoye Seni Colonel Nanga, asaba leta igizwe n'amahuriro y'ibihugu vyigenga kandi yigenga. Kigali irahakana yivuye inyuma ivyo vyagirije. U Rwanda narwo rwagiriza RDC n'u Burundi gufashanya na FDLR, umuhari w'abahutu b'abanyarwanda ukorera mu buseruko bwa Kongo kandi wagirizwa uruhara mu bwicanyi bw'umwaka w'1994. Amasezerano ya Washington ategekanya ko abo bagwanyi bakwa ibigwanisho, ariko abo Felix Tshisekedi akaba abita ko ari udusigarira tutakigira inguvu. Abahinga ba ONU abo Kigali yita abatekamutwe bavuga ko u Rwanda rufise abasirikare hafi 600 bafasha M23. Ku ruhande rwa AFC M23, umuvugizi warwo Lawrence Kanyuka avuga ko amabi ariko araba muri Sud Kivu aturuka ku kwivanga k'u Burundi mu bikorwa vyo muri ako karere. Avuga ko M23 itarondera akarere na kamwe ku butaka bw'u Burundi, ariko ikagiriza u Burundi gutera ibisasu bikomeye mu gusambura ibitari bike muri Kongo. Kanyuka aragiriza ingabo z'u Burundi zifashwa kandi zihabwa ibirwanisho na Kinshasa kwica abanyagihugu b'abatutsi b'abanyamurenge mu karere ka Minembwe. Kanyuka ahamagarira abanyagihugu gutekana kandi asaba ko ingabo z'u Burundi ziva muri Grand Kivu atagisabwe. Iyongerezwa ry'abasirikare ku ruhande rw'u Burundi. Kuwa gatanu abamenyesha amakuru dukesha amakuru barabonye imodoka zifise ibirwanisho bikomeye vya FDNB na PANB zishika ku rubibe rwa Kongo mu karere ka Cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, aho n'igisasu caturitse uwo munsi kigakomeretsa umwana w'imyaka 12 kigateza ubwoba muri ako karere. Ico President Ndayishimiye yavuze i Washington kuri ubu ngubu sikyo kiriko kirakorwa. President yavuze yuko agiye gushigikira ibijanye no gushigikira amahoro no kugarura amahoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kuri ubu ngubu biboneka yuko ivyo President Evariste Ndayishimiye yavuze bitandukanye n'ibiriko biraba muri kino gihe, aho u Burundi buriko buragirizwa kuba buriko burica abanyagihugu muri Kongo. Kuri ubu ngubu M23 ikaba ifise umujinya ukomeye cane, aho umwanya n'umwanya mu gihe M23 yaba ifashe Uvira, u Burundi bwaca bugwa mu vyago bikomeye cane. President Evariste Ndayishimiye yasaba imbabazi kandi ntanazihabwe bivanye nuko ivyo ariko arakora muri Kongo ari ibintu biteye ubwoba. Kandi kanya turaza kubabwira amakuru y'ikugene 23 igiye gushika mu gisagara ca Uvira. Imirwano ikomeye cane iriko iraba, abasoda b'u Burundi bariko barapfa ku bwinshi. Muri ayandi makuru turiko turabategurira turaza kubabwira vyinshi biriko biragarukwako cane. Ibihe vyiza kuri mwese n'ivyo ndabipfurije.